murakoze cyane. Yesu Kristo abahezagire. None rero tugeze mu mwanya mwiza, mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Twamaze kumva, twamaze gutegura, turitegurira kugira ngo umuntu wese ariho ikibanza muri we. None rero tudatebeje, duhe kaze umwigisha w'uno munsi, mwalimu wacu Niyonzima Barthelemy. Turamuhaye kaze adushikirize ijambo ry'Imana. Kaze. Acheni Mungu, aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu. Yesu Kristo nashimwe. Umwami nahabwa icubahiro. Turabahe kaze muri uyu mwanya mwiza wo kumva ivy'Imana duteguriye. Nuko rero turashima Imana, tumaze kumva ibitari bike biciye mu buhanuzi bw'indirimbo z'abaririmbyi, bagiye bavugishwa amajambo menshi akomeye yerekana amashimwe yuko ari ibihe byo gushima. Ego hamwe no gushima Imana rero murabona ko ari mu ntango z'umwaka. Habe gushima mugo no kwiyumvira, kuko murazi ko n'umusiguza bivuga ngo Imana ashingiye ikintu cyose igihe cyacu, igihe cyo kunezerwa igihe cy'amahoro n'igihe byose turashima, mugabo tukaca twiyumvira, gusuzuma cyangwa kwisuzuma no kuraba mbega gushima ko turiko turashima. Ubwo amashimwe yacu Imana irayumva, irayakira, irayanezerererwa. Ego umuntu arashima ati yego ndarangije umwaka. Sawa, wawurangije gute? Hanini wibaza muri uku kuvuga yuko turangije umwaka, none twawurangije gute? Urashaka kuri kurashima Imana itakwishimira kuko muri uyu mwaka utigeze ukora ibihimbara. Kandi jabo barevuga ngo gushima kubereye abagize gute? Abatunganye. Gushima nta numwe atoshima, ariko murazi iyo umwaka ugiye kurangira, abadandaza cyane cyane bafite amamagazini akomakomeye muri ville n'ahandi, bagera igihe bakugara amamagazini basuzuma, bagira ama inventaire uburyo bakoze mu mwaka uheze, agasanga yaradandaje kunguka. Bijya vyose vyabaye inyungu, bijya vyose asanze vyasigaye mu magazini vyabaye inyungu, niba atahovye mugabo acagira haya uvo bagira ngo amasolde go solde, abantu bakagira ngo bagabanije igiciro. Bagize gute? Ujya mwene kugabanya igiciro nuko yasanze yagize gute? Yarungutse. Bijya vyose rero ashaka abigabanya igiciro bisohoke, azane bindi bishasha muri uyu mwaka mushasha. Natwe abakristo, ego kunezerwa ni vyiza, kunezerwa ariko wibaze. Hari ijambo
ntarage tuze ry'urufatiro cyangwa ry'intangamarara nosaba mwari murenofashe kandi dusomere iryo jambo icete cya Yakobo igice cya 4 guhera ku murongo wa 13 gushika 17 tugibaze ko twese tugiyumvira ko twese kuko hari umuntu avuga ati rero ko ndangije uyu mwaka rero ngomba kugira imigambi iyi mugabo atazi ibizobejo soma 4:13 gushika 17 turasoma mu izina rya Yesu. Ntawuzi ibizobejo. Umve rero yemwe abavuga ngo uyu munsi canke ejo tuzoja mu gisagara c'inaka, tuzomarayo umwaka, tudandaze, turonke inyungu. Ariko mutazi ibizobejo. Ubugingo bwanyu ni nkiki. Muri umwuka uboneka umwanya muto, ugahava ukayongayonga. Ariko mwari mukwiye kuvuga muti umwami wacu niyabikunda tuzoramba kandi tuzokora dutya canke dutya. Yamara none mwirata ukwihayagiza kwanyu. Ukwirata kwose bene uko ni kubi. Nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Imana idufashe. Imana idufashe. Iri jambo nari hawe mwijoro ndagigisha ko byinshi ndibaza twebwe nk'abantu ivyo twiyumvira cyo wiyumvira ati hari abantu bamaze kugira imigambi ko uyu mwaka ndawurangije ngoba ntangura ibi nzokora ibi ngura amaparcelle nubake ngire gute muribuka ko Yesu yabwiye umugabo umwe w'umutunzi yari yahezagiwe ararima byinshi aravuga rero amaze kwimbura byinshi aca yagura ibigega vyiwe aravyagura ibigega amaze kwagura ibigega kuko yimbuye byinshi aruzuza ibigega aruzuza aca arivuganya wenyene ati mutima wanje urumva n'umuntu yo ruhuka waronse byinshi ruhuka urye unywe unezerwe mugabo aza yumva ijwi ku mugoroba mwijoro ijwi ry'Imana riramubwira mbega wagipfuwe mbega ko wirundanirije byinshi ugafata ukuzuza ibigega ugafata imigambi yawe nguno munsi barakwaka ubugingo bwawe none ivyo wahitikiranyije byose bizovyo kwande nivyo rero n'uyu musavyi w'Imana Yakobo niko duhanura eko bene tuko dushima Imana ngo turangije umwaka haravuga ngo tuwuje ngo ntutuje ngo tuwumare ngo n'ubundi tuwumare we kwa gatanu hari ahantu nari ngiye gusuhuza abagwaye hanyuma nsanga uyo mwene data arambwira ati ntubona imbere yanje kurujya muhana mvuye kuremesha hariho umwe mwene urugo nyene yazindutse ngo anezerewe habwira abantu ngo bonane mwaka mwiza anezerewe hageze amasaha ku murango tuza twumva wa muntu ngo aracikanye umuryango ucuja mu wa munezero na vya bire bari bateguye ngo bariko barateka ngo baze kujya baciye bagira uruhagarara ngo kujya kumujana muri morgue uyo munsi nyene ati rero ubu abantu bose bakanye kubona serugo yararemesheje abana ati tugomba tuave dutegure tuave tujya agaca aho nyene
aha hariyo mwene data umwe ahageni wacu ejo ku mugoroba yari yaje aravuga ati jewe ko Imana yazigamye nari maze ibisi ndi ruguru none rero munshire kuri programu no munsi yo gushima Imana uko nukuri aza yumva mwijoro bati nyogokuru wawe yitavye Imana turi kumwe gayemwe iya programa yarafise ibigize gute l'homme propose et Dieu dispose urategura ariko utazi bizobejo uno munsi yari gushima Imana ngaha imbere yacu ubu vyahindwe shaduga ruguru urumva bitari mu nteguro nukuri uko nukuri ubu yaciye aduga ruguru agiye anezerewe yagiye aririmba ngo bonane niko yagiye aririmba nuko rero yari jambo numvise ry'intangamara twoherako cyo tubandanya rero ijambo ry'Imana niryo gukeburana ubwa mbere ngo umuntu azi gukora ibyiza ntabikore bimubera iki umuntu yamenye gukorera Imana ntayikorere niba wakoze nabi muri uyu mwaka wese utigeze ukorera Imana nguko bikwiriye menya ko ari icyaha kuko igikorwa cyiza cy'Imana wari ukwiriye gukora mugabo utagikoze icyo cyiza utakoze imbere y'Imana ni icyaha nawe ugacahaguruka rero ugategura ngo avero ngiye gushima Imana warabaye ikimuga igisheta igihe cyose wari warasezeranye ngo zokorera Imana gushika Yesu agarutse canke mpfuye nturapfa mu mubiri ariko vya bindi igikorwa c'Imana waragitaye kandi uri ngaha wari umusenzi wari wasezeranye igico gikorwa ciza c'Imana yashima waragitaye icyo ni icyaha tumenye neza bene data ibyo dukora byose dukore twibaza ntitunezerwe gusa ngo turangije umwaka wowe urangije gute niba hari ibibi washishikaye gukora muri uyu mwaka wese cyuvuga muti Mana mbabarira Mana umfashe Mana aho nta kunejereje nta guhibaye muri uyu mwaka umfashe Mana uyu mwaka nawo ntangure umwaka musha nemewe nawe shimwa nawe Mana turi kumwe Imana idufashe ndarangije kuri iryo jambo hanyuma ikindi ngomba kwibutsa gatoya nka revision mu minsi heze hari hagati mu ndwi ndashima Imana ijambo Imana yari yaduhaye nagibukijwe mu ijoro twaravuganye ijambo ryarindi Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice cya 3 umurongo wa 20 twararivuganye ko ariko benshi siyo mwari muri kuko hari hagati mu ndwi rya jambo rivuga ngo tweho iwacu ni mu ijuru ngo niyo twiteze umwami azohindura imibiri yacu y'ubufafara ishushanyo n'iy'ubwiza bwiwe kuko afise ubushobozi bwo kwigandurira byose twarabivuganye ko tuvuga tuti mu ijuru ni wabo wabande twabivuganye ko amajambo atari make ni wabo wabakijijwe ni wabo wabagororotsi ni wabo wabihanye ibyaha ni wabo wabana b'Imana so kuvuga ngo uri umukristo uri mu ishengero gusa ngo mwijiri iwacu eka wibaze ijuru ni ryera rizojamwo abayejejwe none weho bimeze gute none kuririmba kandi wanduye ufise imigabo n'imigambi mibi
iwacu ni mu ijuru ngo zoshikayo. Oya, si wabo wa bose vrema. Ivyo naciye nagibuka iryo jambo muko tubananya n'ibindi. Wibaze noneho n'ibimenyetso bigara vyerekana uburyo abantu benshi bariko barataha, bataha. Ndibuka mu ndwi yahera twari kuri morgue gwerekeza umukozi w'Imana yitavye Imana. Narahigiye cyane. Dushitseho nagiye kuraba nabo kuri hôpital militaire. Amakorubiyare yari ahari yo gutwara abantu kuja ku mpanda. Naharuye korubiyare zishika 13. Imizima yari muri morgue 13. Gushika imiduga itonda, iyindi gacitonda ngaha, iyindi gatonda hariya. Bari imwe isohotse basohoye ikiziga, iyindi gacitonda ngaha, itonda ngaha. Iyaba twiyumvira umuntu yoshaka agatunganya ubugingo bwiwe agategura. Ko twumvise iyi si niyo kudusamaza gusa. Twirinde ntihagire ibigusamaza. Ivy'abakobwa, ivy'abagore, ivy'iki nibigusamaze. Dusome ijambo ry'Imana rero ry'urufatiro rw'uno munsi. Dusome gusubira mu vyagezwe. Nje jambo tugiye guhagararako, gusubira mu vyagezwe. Urama iherezo ryiza, urama kurangiza neza Mana. Iherezo ryiza, urama kurangiza mu rugendo rwanje Mwami. Iherezo ryiza, urama kurangiza neza Mana. Ririmba iryo ni dusaba Imana iduha iherezo ryiza. Iyo niyo bonane y'ukuri. Dusaba Imana iduhe kurangiza neza. Na ibindi byose ujya inyama, ujya ibiki bure, ariko gikuru kuzogira iherezo ryiza. Ati haleluya. Ndakwifurije kuzogira iherezo ryiza. Dusome ijambo ry'Imana, gusubira mu vyagezwe 32 kuri uyu murongo umwe wa 29. Aha, sawa, yasohotse. Kadusome kadahasome. Havuga ngo iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ivyiherezo ryabo. Imana idufashe. Nahejeje. N'uyo murongo umwe navuze. Umviriza. Reka kubandanya gusoma ivyo bindi biriyo vyinshi wosoma, ariko utega amatwi rero. Uyu musavyi w'Imana Mose, iki gitabo ciwe ca nyuma kigira 5, aho niyo mbere tusanga ukurangiza kw'urugendo. Yari yarongoye Abisirayeli kandi ntiyorohewe. Yahuye n'intambara n'ibibazo bitari bike. Bujya kurongora abantu ntivyoroshe bene data. Hari hageze ahantu ari kumwe na Yosuwa. Imana imaze kumutegeka imubwira yuko ubu kija gisagara ntuzokijamwo, naho nari yagisezeraniye, nari yarabikubariye. Kandi icyo gihe yari kumwe n'urunganwe rushasha. Babandi bava muri Egiputa barengeje imyaka 18 kuduga, nta numwe yarimwo.
bamwe bari barahawe ibyagezwe n'Imana nta n'umwe yarimo, bari babarirage, bari bakiri bato, n'ababandi bagiye bavukira mu bugaragwa. Bisaba yuko abibutsa ivy'Imana yabakoreye, ibyiza yabakoreye, ibitangaza yabakoreye, intambara yagiye abagwanirira n'ibindi byinshi, kuko yari yageze ko asezera. Ndashima Imana, abagororotsi Imana irabibira amabanga. Nta mugore aza kugenda Imana itaramwibira ibanga, babizi ko agiye gutaha. Yarakoranije Abisirayeli bose, ugiye kuraba ati arabakoranya bose, bashagaje mu bugaragwa. Mose arahaguruka, atangura kubibutsa, abibutsa ibyagezwe by'Imana, abibutsa iby'Imana yabakoreye. Bose bashagaje ngaho, atangura kubahezagira, harabahezagira. Umuntu w'Imana arangije neza, asiga hezagiye abarongoye, harabahezagira, akabasigira umugisha n'ibindi byinshi. Ugiye kuraba na Yakobo yasize ahezagiye abana biwe amazina yose uko ari 12. Ugiye kuraba na Isaka n'abandi bajya bose bubaha Imana. Imana yarabibira akabanga ko agiye kubaruhura, akajavuga ngo ugomba ujya guhanvya basokuruza bawe, agasiga ateguye abasigaye, agasiga atunganije, acasiga ateguye witwa Yosuwa. Hiramubwira Yosuwa, shikama ushiramanga, uharazobana nawe, niwe uzokwinjiza aba bantu muri iki gihugu cy'isezerano. Muca mwumva rero umuntu arangije neza. Aha rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ngwiyo baba abanyabwenge. Niyo jambo tugiye kuvugana ko abanyabwenge, abanyabwenge bo kwibajije, bakiyumvira igiherezo ryabo. Sukubananya wibaza gusa ibyawe biri imbere yawe, navyo si bibi, kuko no mu Kirundi baravuga ngo umugabo apfana iki? Imigambi. Sawa, mugabo imigambi yawe yose ugomba gutegura, shira Imana imbere, banza ufate imigambi y'Imana. Ibindi byose Yesu niko yavuze ngo banza mwitwarike ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, na ibindi byose muzovyongerwa nahani. Yakobo ati ngo mwirata, uko kwirata bene uko si kwiza. Ngo tuzogera muri iki gisagara, tuzomara y'umwaka, tuzodandaza, tuzokunguka, tuzogira ibi. Hakuvuga ati Imana ibigomvye, Mungu akipenda, buba yubugo Imana ikanezerwa kukongera iminsi yo kubaho. Mana zogukorera, Mana zokora ibi, ariko benshi suko. Benshi suko. Ngoma ndagukebure mwene data, mu migambi yawe yose, ibyo ugomba gutegura byose, banza ushira Imana imbere muri byose. Yesu tu. Nami nibuka wa musabikazi w'Imana hano, wa mwigeme wacu yatashe, hari umwigeme yitwa Kipungiri. Yesu tu ari cyiza, Yesu tu, Yesu tu, Yesu. Ndakwifuje muri uyu mwaka Yesu gusa abari waganza byose n'imigambi yawe yose, Yesu mushira imbere. Amena. Niba ugomba kwivyawe bizogera neza, Yesu abimbere, hanyuma ibindi byose uzobona mwabanzi zogera bitunganya. Mu byo umuntu yoshima Imana, nami niyumvira kenshi jewe mu muryango wacu muhira, iyi minsi mikuru ya Bonane, iminsi mikuru ya Noel, n'iminsi mikuru ya Pasika, kenshi vyashika turi mu bitaro. Uko nukuri twame tubivugana na madame tuti nigitangaza
ntacu Imana yabonye ko bikwiye kuba uku nawe tunezerewe si cyane hikase umunezero ureze cyane kuko murazi kubona uri mu munezero mugabo hakaba n'ikigandaro kirimo ntugire ngo umunezero ukwiye heka nawe unezerwe haba amareserve ucuvuga uti hegome turanezerewe mugabo gutandukana n'uwawe navyo nyene ntugire ngo ntiwavuga ngo haleluya amina haleluya amina oya hariho mugabo no gushima Imana yuko haba twitangiye akabarangije neza ariko mu buryo bw'umubiri hari shaka wibaze wewe umwana wawe atahe umugabo wawe atahe umugore wawe atahe hanyuma abantu bonane sawa urayibabonane mugabo agashika ahantu gaca wibuka ukibuka umwe wa mukuzi wawe wa muntu wawe ni ngombwa kuko twambaye umubiri ni ngombwa habe n'umubabaro ndabeshe sa uya nuko nibuka umuntu umwe naringiye bari bagwaje umuntu hanyuma baraza barambwira ati mwaye ingusengere papa aragwaye ari mu bitaro araremvye mugabo ndamubaza nti none ubwo si bishobisho byawe bitumye uza kumpamagara ngo ngere kumusengera ngo none ngo ni vyiza reka ndagenda kuri iyo muntu sanga vy'ukuri n'umuntu ababaye ameze nabi amaze iminsi ari kumuseka ndarabaho nohera mugabo ngerageza kumuremesha ndamubwira nti mutama ihangane Yesu aragukunda rero vyoba vyiza utunganye ubugingo wihane kuko Yesu yagupfiriye akubambiwe hanyuma ndagusengere aranyitegereza ngo uvuze ngo iki ndakubwira ibyaha byanje jewe ndakubwira ibyaha byanje ubaye patiri wewe ubaye padiri uko niko yambariye ko mvaheje ko iragukunda inkuri kandi mbona ndamugaye ningaha ndababaye none ngo Imana irankura wihunda ibiki uko nyene ngono habona noro ngo womba yintuzeje no gukubita ega nashenyororoma ndagenda nimutwenge mugabo njandamenya nti ujya mwana wiwe yagize ibishobisho gusa kuko ariko siwe yamutumye kandi icyo gihe kubicirwa ujya mugwayi akubwire ngo mpamagarire umukozi w'Imana ngomba gutunganya azasengere ariko azagutumye ari abaducira amate mu maso ndavye uburyo bw'abantu barega batatu va hejuru ndakumbwira ibiki ngo Yesu arankunda ibiki nivyo muri make nakora goba gucishamo ngo iyo baba abanyabwenge bo kwiyumviriye bakibaza igiherezo rya niyo jambo tugiye kuvuga nako twibaze wibaze niwibaze gusa bonane niwibaze gusa kurya kunywa n'ibindi wibaze niwibaze ivy'imigambi yawe gusa ariko wibaze no pfuye umunsi uno munsi notaha twalive ngo Bwana unayo magari maelfu na lenye linalonifaa nduzi kwa gatanu ndi aja muri Rwakalede hariho numvise inkuru baravuga ati hariha abasore n'abigeme bari biteguye kujya kugira veye kujya gukesha mu ijoro bucari bonane bacha bahura n'isanganya imodoka yagonganye n'iyindi zica zitibarabara bari mwibarabara bariko bagenda baririmba biteguye kujya gukesha imodoka izibacamwo abatari bake
babazanye ari imivyimba. Abavyeyi babo ngo bariko barariranya kuri Rwakarede mwijoro, kuwa kabiri buca ari kuwa mbere wa bonane. Nisho gituma rero twebwe tumenyereye igari imwe gusa, ngo naka yapfuye gute? Basi sinavyo novuga, ariko magari ni maelfu. Imana ifite amagari menshi atwara abantu. Ntutangure kubaza ngo mbega yagiye gute, mbega none izo gari uzizi iya muteguriye niya. Ariko twebwe twigenera ngo igari ngani sawa, reka tugeze nga. Nuko rero iyo baba abanyabwenge bo kwiyumviriye, ndagusavye wiyumvire, wibaze iherezo ryawe. Kuko iyo umuntu yibajije iherezo ry'umuntu kwari rito, kwari ko tubaye mwiza kanya gato, wokoze neza die. Nukuri ni woje kwihumanya no kwiyanduza mu vyisi. Benshi baja mu vyisi sanga batingo zabo, babuza amahoro abagore babo, babuza amahoro abagabo babo, abandi abavyeyi babo babuza amahoro. Abigeme bakarusha vumbi gusa, batumuka batacumvira abavyeyi, abasore inyuma y'udukobwa. Ivyo byose nuko tiyumvira iherezo. Ire wereko womenya uti nuno musi urupfu rwoza nkapfa uno musi. Ndakubwije ukuri, wo kubasha Imana, wogereye mu bugororotsi, wogereye mu kwezwa. Iyo twese tubize ubwo bwenge nk'ubwo. Uwitwa Balamu namwe namwibaza ko murazi ko byari byamugoye agomba gutirimuka. Hari yageze ko agomba gutirimuka kubera ivyubahiro n'amaronko byari bigiye kumutwara. Ivyubahiro n'amaronko Imana ivyo yamubariye, umwami Balaki amwemerera vyinshi. Uro yaramubwishwa n'Imana ngo ngende uvume anyuranye n'Imana. Mugabo guharura 23 murongo w'10 narasomye ashitse imbere y'Abisirayeli, arabona ngo mbega ninde yo harura igitigiri cyabo kwa Yakobo, ninde yo harura. Munyuma caricuza carunama ngwesi chomha ngazokwipfira nkuko abagororosi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Haleluya! Amaze kwikebuka akenge kagarutse, ati naringiye nawe harageze, ndagusavye akenge kagaruke. Wiyumvire, birashoboka wagomujaniza nk'iyo Balamu yagomba kujamwo. Hindura rero ngo akenge kagarutse 23 murongo w'10. Mwari munatanarira dusomere guharura 23 umurongo w'10. Kuko mwava muvuga ngo nivyo ko aravuga tutabona aho biri. Guharura 23 umurongo w'10. Dusomere mwari twumva uko havuga uko Balamu yaragiye guhuruduka mu nyuma kikebuka. Nitumve n'igituba yasavye iryo sengesho. Soma murongo w'10. Dusome mu izina rya Yesu. Mwongereza ijwi. Ninde yoshobora guharura umukungugu aribo ba Yakobo, cyangwa ngo aharure n'icakane c'Abisirayeli? Icompa kazokwipfira nk'uko abagororosi bapfa, iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Twese tuvuga tuti amen. Amen. Uyu yari umuvugishwa n'Imana. Ukuvugishwa muraza abaririmbyi bavugishwa n'Imana, abasiguza bavugishwa n'Imana, n'abandi bavugishwa n'Imana. Mugabo hari hageze ahantu yagarukiye kure. Yaratamwe kunyuranya n'Imana.
kubera kurondera ivyubahiro, kurondera ubutunzi n'ibindi. Umwami ariko aramubwira gushikaho haza guseguza Imana ngo Mana none ngende kubavuma. Imana ipfa kugenda, pfa kugenda ngo Imana yandi mugabo akubikije agatima mpembero acaricara ariyumvira. Erega cyayibuka y'amajambo mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 3 umurongo wa 10 na 11 havuga ngo mubwire umugororotsi yuko azomererwa neza kuko urumva ivyo ibikorwa vyiwe vyagize gute vyamuje. Acayibuka ko abagororotsi bazomererwa neza. Ati rero ngomba ko ntaravye neza azobamererwa nabi. Acaraje imbere y'Imana. Ngwese icompa ntazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Iherezo ryanje rikaba nk'iryabo kuko abagororotsi bazomererwa neza, bazotungwa ibikorwa vyabo vyamuje, ibikorwa vyabo bizojana nabo bibakurikiye. Kandi ngo bazoba ngo nimuze bo data yaheza gyabo n'abagororotsi muraga ubwami mwabikiwe kuva kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari ngwaye muza kundaba n'ibindi. Abagororotsi bazomubaza mwami n'iryari. Ngwamwe mwabigira umwe muri aba bato banyize ni jewe mwabikoreye. Abagororotsi rero ngo nimuze muraga ubwami mwabikiwe kuva kuremwa kw'isi. Abagororotsi babikiwe ubwami. Kwiyumvira iherezo. Tito, Paulo yandikira Tito umwana wo mu kwizera igice cya 1 umurongo wa 2. Urahandika nawe tuwasoma mugabo reka nakubwire. Paulo avuga ngo abwira Tito koko uyu Paulo yaguma yiyumvira ivy'iherezo ryiwe diye. Ndababwije ukuri. Yiyumvira iherezo ryiwe. Aravuga ijambo Tito 1:2 murahasoma havuga ngo nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera. Amena. Amen. Umuntu yiyumvira iherezo ryiwe akora n'ivyizigiro, akora yizigiye. Nami nimvira y'amajambo nkora nizigiye kuzogira gute kuzoronka ubugingo budashira. Ndakwifurije gukora wizigiye witeze kuzoronka ubugingo budashira. Amena. Ubw'Imana yasezeraniye abayikunda, abayubaha, abagororotsi, abayikora mu mpemu no mu kuri, apana abikora mu bujyajya. Kandi Paulo murazi bucete ciwe cya 2 igice cya 4 kaze udusomere icete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 gwera ku murongo w'7 n'8. Kaze udusomere iryo jambo ry'Imana. Icete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 gwera ku murongo w'7 n'8. Tuvuga havuga dusome mu izina rya Yesu. Cyangwa hera kuri 6 kugira ngo tuvyumve neza. Hera kuri 6 aho nyene. Kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ishikanwa ry'ibinyobwa bisukwa mu gicaniro, igihe cyo kwitahira kwanje kirashitse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igisibo cy'ubugororotsi, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene zogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu nabwo icubahiro. Amen. Urakoze cyane.
na ikiwa raha ya dunia yatoweka katika jaribu, mwaminifu atafurahia Mungu wake, kwani yu karibu, na mavuno ya taabu yake yakichomwa na kuharibika, atategemea Bwana wake, hiyo hata nunguni. Kuri gatanu amajana 223 igice cya gatanu havuga ngo jipe moyo enyi kundi ndo, na msiogope hata, shika neno la Mwenyezi Mungu litawaongoza safari. Haleluya, haleluya, kwani majaribu yahimiza msafiri. Haleluya. Yes, dufashe. Oh, dufashe mana, dufashe. Mji wa amani. Haleluya, haleluya. Majaribu yanamuhimiza msafiri katika mwendo. Usiogope majaribu, lazima tukutane nayo. Ntuzoja mwijuru udaciye mu mageragezwa, ntiwihende. Hari abazi ngo nitwizera Yesu hautakutana na shida, ngo Yesu ari mu ruhande rwawe, ngo azokuzigama, azokurinda, ngo ntuzobura. No, icyemera kuri muri Yesu. Ni ngombwa, hari umwasi wa Yesu yitwa Satani. None yonezerwa uri kuragenda, iyo we yakora wakugwa, lazima ukutane na majaribu. Majaribu yanatuhimiza katika mwendo, bituma wegera Imana. Nicyo gituma kenshi iyo umuntu atageragejwe ibintu byose bikagenda neza, kadibama agakora ibi umugisha, agakora ibi umugisha, ibi faranga biza, ibindi bikaza, imigambi yiwe yakubaka amaze akagira gute. Uyo no gusenga kwiwe ngo yose, haleluya, ndagushima Mana kwivyanze bimeze neza Mana, haleluya, wamezagiye Mana, wamaye umugisha wose Mana, uragahezagirwa, urakoze Yesu we, ndaguhika Mana. Oh, haleluya. Yo, no kubona no guheka mu mugongo Yesu we. Kubera iki bigenda neza? Mugabo amageragezwa atuma umukristo arondera mu nyonga y'Imana. Uongo kweli? Haleluya, kwani majaribu yanamuhimiza msafiri katika mwendo. Nuko rero tugomba turangirize, turabona hamwe hari abandi batiyumvira iherezo ryabo, kuko dufise umwanya utatwemerera. Namye soma muri za ntumwa za Yesu Kristo, uwitwa Yuda yagendanye na Yesu. Yesu akamubwira byinshi. N'igihe ciwe Yesu agomba kuva mu mubiri, akoranya za ntumwa ziwe, arababwira muri mwebwe hari uzoza kungura n'ibindi. Ariko Yuda kuko atiyumvira iherezo ryiwe, Matayo 26 igice 26 murashaka muyandika ayo majambo 14:16 20-25, muce mwumva uyu Yuda kuko atiyumvira iherezo ryiwe, yibonye gusa ngo ni intumwa, ngo ari mu ntumwa, abagenda na Yesu bari kumwe, ariko agendana na Yesu atiyumvira iherezo ryiwe. Murabona ko vyamugoye agarangiza nabi, yarangirije kwiyahura. Nane nibaza no mu itanguriro turabona uwitwa Kayini.
nawe bagiye gushikanira Imana ibimazi n'ibindi. Mugabo Kayini we Imana igerageza kumwingingira amubwira neza, imaze kubona ko ishari ryamwinjiyemo, urwanko rwamwinjiyemo, imigambi mibi, imigabo mibi yo gukora ibyaha imaze kumwinjiramo. Imana amubwira ngo mbega Kayini, niki gikurakije? None niwakora neza ntuzokwemerwa. Niyiyumvira iherezo ryiwe. Murabona ko iherezo ryiwe yapfuye yerera, ari inyererezi ku isi. Ngoma ndakubarire, urashobora kuba uvugana n'Imana cyangwa wagendanye n'Imana, mugabo utiyumviriye neza iherezo ryawe ukarangiza nabi. Kubona bishika ugasanga umuntu ngo baramutaramuye mu ishengero, yari umuririmbyi, yari umusezi, yari umuki, yavuga ubutumwa, yari umukozi w'Imana n'ibiki, ukazavuga ni kubera iki? Ntiyiyumvira iherezo ryiwe, yiyumvira gusa ahari ngo agiye ko nigisha abandi. Ndakubwira ni ihane urunago ruravuga ngo weho Imana irakubona, ivyo babwira nivyo urabikora. Izi ntoke zitatu nazizi, urabona ururaba mwebwe, izi nazo zirabande, mubona zirabande. Oya shaka kubigira, mwese tugira gutya turabe, gira gutya. Oya gira gutya, udapfa kubigira gutya, oya gira gutya. Ururaba uri imbere yawe, izi nazo zirabande. Jewe urunago, Mungu shahidi, Imana niyo cabona. Niba uri kurabesha ubwira abantu ivyo udakora, ivyo utagenderamwo, Imana niyo cabona cawe kandi nizo gucira urubanza. Nico gituma tukwiye kwiyubara. Hari abandi bamenye gusa kubwira abantu, canke yavugishwa akavuga ngo abanyabyaha, kumbe nawe yebimwuzuyemwo, bigatubagira ubwibone, yanga kwihana. Twihane, nturabe ngo uri intumwa, ngurinde ngo waravuga. Na Kayini yaravugana n'Imana ariko byaramugoye. Urabona n'umwami Sawuli mu kurangiza kwiwe haragezaho amaze kunyuranya n'Imana. Samuel yaravugishwa kuri we, niyumvira abavugishwa n'Imana, intumwa z'Imana. Sawuli akora ibinyuranye n'ivy'Imana yamubariye. Ijwi ry'Imana ngo cwe rica rirahora gushikaho n'uyo muvugishwa n'Imana Samuel agira gute? Aritahira, arapfa, ava mu mubiri, arageragezwa, abasi bamuteye, aca ariyoberanya. Yari yaragwanije abapfumukazi n'abarozi, yari yarabagwanije, mugabo nibo yaciye aja kwirukira kuja kuraguza. Aho nyene iherezo ryiwe riba ribi. Twiyubare bene data, dusengere iherezo ryiza. Nuko rero cenja ku basore bacu n'abigeme bacu, nabo nibo nagirije ko murantunga. Mu gitabo cya Samueli 13 14 23 gushika uwitwa Amunoni we yifuza mushikiwe Tamari, ivyipfuza biramurenga, atangura kumwenginga ngo amukoreshe ivyaha. Tamari aramuhakanira, ingaruka nimbi. Niyumva kubera iki agazwa niki? N'ivyipfuzo ntiyiyumvira iherezo ryiwe. Mugabo ingaruka yarahabaye, amaze konona ubuzima bwamushikiwe. Ndababwije ukuri, nawe nyene vyaramugoye. Icaha shaka ucinyegeza utaracihana, haca umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Niba utacihanye, utacatuye neza ngo ugihebe ukivemwo, uyu Amunoni ingaruka yagiye kumushikira haciye imyaka inyuma y'imyaka ibiri. Niyo caha yakoze camugaruka ku mutwe, uko yapfuye. Ijambo ry'Imana niryo ribitubwira. Ndarangije. Nibaze
ngwiyo baba abanyabwenge, ubwenge buva ku Mana. Bwiyumvira iherezo, bwibaza iherezo. Ndabasavye bene data, uyu mwaka rero dutanguye. Twese twiyumvire, twibaze ivy'iherezo. Ndiwibaza uyu mwaka bizogenda gute? Mbega urazi kuzowumara? Ubu turi itariki 5, tubaze iminsi 5 turi muri uyu mwaka. None uzi imbere yawe gari linalokungoja ni gari gani? Ndagoya kanya wiyumvire, wiyumvire iherezo. Niyo jambo mpemu yarashira mutima wawe tuvuganeko. N'uburero bwinshi mwagiye mubumva. Ubure turarangije, uce wibaze muri uyu mwaka wakoze gute? Suzuma, usuzume uko wagenze, uko wakoze, ivyo wagendeyemo mu babanyi bawe, mu muryango wawe, mu bana bawe, ku mufasha wawe, ku mugabo wawe n'abandi, mu muryango w'umugore wawe, mu muryango w'umugabo wawe, bimeze gute? Hanyuma niyo mara kwisuzuma, ufata ingingo imwe. Ivyo warementanije, ivyo byose wakoze binyuranye n'ubugombe bw'Imana, harageze gufata ingingo. Timana haracyari ivyizigiro, kuko Imana ari nyembabazi. Ntubone niba uri kurabikora ukamengo bigenda neza, ukajyana abakobwa abagore ku mahoteli. Narumvise ngo no mu bakristo ngo barimwo bafata abakobwa bakajya ku mahoteli, bagafata abagore bakajyana mu mahoteli kabisa, bakaja kuri amafaranga ku mahoteli. Aya mahoteli y'abapagani bajamo nabo bakajamwo, bakaja kurara ku mahoteli, bitwa ngo n'abakirisu, bitwa ngo n'abaririmbyi, bitwa ngo umva ko kamaramaza. Hanyuma ukaja ngamwe ukaririmba, dushima Imana yaratuzigamye, dushima Imana, haleluya, amina, dushima Imana. Naho rero ufise rendezvous ni wava ngaha, wavuja ku hoteli, wavuja mu kabari. Yewe ubwo subwenge buva ku Mana. Iyo ni mburi, utwenge ugire gute shauri yako. Mugabo jera kugira inama, tunganya ubugingo bwawe. Wibaze muri uyu mwaka wagiye mu mahoteli kangahe, wabajanye kangahe, winjiye kangahe? Kana bo bakora ivyo nibigera baza gufukama, nibigera baza kabo barorera abandi, bakarorera bava kuri balko, bakarorera bava hari inyuma, ariko bobo bibeye ku ntebe yabo. Icara kuri iyo ntebe. Siku moja utakutana na chamtema kuni. Isho ita chamtema kuni kiriho kandi kizoba, kuko ijambo ry'Imana ntiribesha, ingaruka iriho. Ngo mubwire umunyavyaha ko azomererwa nabi, kuko ivyo bikorwa vyiwe nawe nyene vyamuje. Umugororotsi azomererwa neza, ariko umunyavyaha nawe azomererwa nabi. Naya majambo y'Imana abayumvise mwese, Yesu abahezagire. Turambike imitwe nibaze, twiyumvire. Nta kagobero, wemera nuze, wanka nureke. Ariko Imana iragukunda, utangura umwaka mushasha, ufise intambuko nshasha, uhagaze uri musha. Wibaza iherezo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Abari ugwaruka barafise iyo ndirimbo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Ninde agomba kugira iherezo ryiza? Ninde agomba avavanure na vya bindi na twatundi? Hanyuma uyu mwaka umubere musha, atangura intambuko nshasha, niriganuke. Nabwiye Imana uza kwemera Imana, uza kumugirira neza, nuza gukoma nazo umutima wiwe Mana, nawe nyene umubabarire. N'abakoma nazo imitima n'abasaba imbabazi n'ukuri.
ndi Imana ndazi kuva mu ishengero barimwo, mu migwi yose barimwo, bakomantaza imitima, batemera ntibatameneka. Ndi nabo nyene Mana ndabasaba ubabarire, ubaharire Mana. Namaze kugusabira imbabazi. Nawe utoza namaze kugusabira imbabazi. Cyaguze umaramaze ucurubaza, hitamo neza, hitamo neza. Mazi chogi hazozira azasange nambaye yukugororoka atanaga semwa shingwe rutare. Haleluya, haleluya. Mana yera, fasha abana bawe, fasha ubwoko bwawe ambiyose. Mazi chogi hazozira azasa niyaza asange witeguye di namba yoko gororo. Amen, 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 amen. Naga shingwe ya shingwe nakwingize muri uyu mwaka ushingwe ku rutare. Ahandi hose n'umusenyi, mu by'isi n'umusenyi, mu butunzi n'umusenyi. Mugabo si bibi gutunga yemwe, nimurambabarira. Ndaza abandi n'abantu bahindura ibintu ngo yavuze ngo gutunga ngo n'umusenyi. Oya, eka n'ubukene butagiramo Yesu n'umusenyi. Tugomba dusenga Imana rero. Tugomba dusenga Imana, dusengera baje kugira ngo batunganye ibironkera iherezo ryiza. Hanyuma aba bakiri ngaha bagifukamye kunyene bandanye ubwira Yesu urampa kugira iherezo ryiza. Umve, Yesu yaciye umugani w'inkumi 10. Matayo 25 kwera ku murongo wa 2 gushika kuri 5. Ngo bose uko ari bari 10 bari bafise amatara, bari bafise amavuta, amatara yaka. Ariko batanu bari abanyabwenge. Ubwenge rero buva ku Mana ni nk'ubwo rero. Baca bariyumvira ngo umukwe arashobora kuza. Agitebaganya umukwe arashobora kuza. None ubwenge bubabwira ngo genda murondera amavuta ya reserve y'intega vizoza. Agitebaganye amatara yozima. Uva ubwenge buva ku Mana. Genda turonde. Baca bagira amavuta ya reserve. Nidagomba amavuta itara. Iryo tara ni ijambo ry'Imana twahawe. Nidagomba tugoce tubase ucuhagurukira aho nyene uri. Amavuta amushoboza kwitegurira ukuza k'umwami. Umukwaje asanga itara ryawe ricaka. Ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yameyaka. Muse n'abantu baroheshe burya niba uriyo hagurukira huri sawa shishikari waguruke nta kagobero karimo wewe nyene ubwawe. Birashoboka amavuta yaragabanutse muri wewe. Haguruka, Yesu ari hano. Amavuta n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera rimwe buzo gufasha muri uyu mwaka urongorwa na Mpwemu Yera, ukoreshwa na Mpwemu Yera. Amavuta niyo Mpwemu Yera. Hagurukira huri. Murakoze
mwe mugifise inzara n'inyota vyo kugorokera Imana, tugomba dusengera aba bantu, tugomba dusengere aba bantu bitahuye, aba bantu ya haleluya, aba bantu bemeye bumvise ijwi ry'Imana, ijwi rya mpwemu yera, ijwi rya mpwemu yera, ijwi rivuye mu ijuru. Ya haleluya, tugomba tubasengere, tugomba tubasengere. Mwarimu Pierre ngo hano nyaruka, bazure ko nabandanye mufasha, nyaruka hano usengera aba bantu, ubasengere mu buryo bubiri. Aba baje gutunganya ubugingo bwabo kugira ngo bagire iherezo ryiza, n'aba bagomba amavuta kugira ngo amatara yabo yame yaka, babe biteguye, baba abanyabwenge bo kwiyumvira iherezo ryabo, amavuta yabo ntiyigera akama, amatara agume yaka. Sengera abo bantu mu buryo bubiri. Kazi turagushimiye Mana yacu, uvyagiye ku ntebe y'imbabazi. Imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira, no muri uyu mwaka cyari imbabazi zawe Mana. Turagushimiye ku ijambo ryawe ritanguye uyu mwaka mu izina rya Yesu, ngo umunyabwenge yo kwiyumvira iherezo ryiwe, kandi niko bimeze. Umuntu amaze iminsi arayimenya, ariko ntamenya yasigaje. None ijambo ryawe ringana nawe Mana, turagushimiye. Ijambo ryawe rifite ubushobozi n'ububasha, abaryumvise ngabo baraje birimbuye Mana. Turagushimiye ko batafiriye muri vya bindi nyene. Turagushimiye urukundo rwawe rwatumye inzambi itavuga, kugira ngo bategurire uyu munsi, bategure ubugingo bwabo, kugira ngo bategure kazoza kabo. Nituzi bizobe ejo na hejo, ariko isa Mwami ko bumvise ijwi ryawe Mwami, banse ko mundaza imitima, baraje barafukamye bakubise inyundo hasi mu izina rya Yesu. Turakwinginze Mana kubw'imbabazi zawe Yesu, iri rimwe gusa Mana, wongere ubagirire imbabazi. Amaraso ya Kristo, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mu isi, yongera amanuke hano hantu hari ikidengeri cy'amaraso, bongere kwiyuhagira ya mibembe yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona Namani umuvugishwa yahise aramubwira ngo nagende muri Yorodani yibiri ibihetanga bondwi, ariko kandi yagomvye kwanga. Baramubwira ati Mwami genda kuko n'abari kubwira ibindi bari kubikora, ariko arumvira. Ntiyaraba icyubahiro afise, ntiyaraba amapete afise, arumvira. Araja muri Yorodani, aba nabo baraje. Hari Yorodani y'amaraso ya Yesu, Yorodani. Hano hantu bafukamye bongera kwibizwa mu maraso ya Kristo, iminwa ihumanuke, amaso ahumanuke, maboko ahumanuke, imibiri ihumanuke, mwemuzi ihumanuke, imitima ihumanuke. Haleluya! Wongera ubambike uwundi mwambaro. Umwambaro mwijuru hari umwambaro. Mana manukana imyambaro, ngo abazi ubwenge bariko bariyeza, ngo abazi ubwenge bariko barambara. Mana ngwino bambike ubambike. Umaze kubambura uducocegwa twose, ubambure vya bindi vyose byo mu izina rya Yesu, bwa buhoma bwose bari bafise muri umwaka uheze, mu izina rya Yesu. Nk'uko umuvyeyi afata umwana
kamushyira mu ibase y'amazi akamwuhagira kamukurugutura mu izina rya Yesu akamunyukura ndagomba ijuru yongere kubeza mu izina rya Yesu amatwi yabo yeze mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ubushobozi bw'amaraso bukora igikorwa mu izina rya Yesu imyanda yose n'ubuhumane bwose bwo mu mutima no ku mubiri bwose mana wongere bukugweho n'amaraso ya Kristo urakoze kubejeje ucubaha amahoro muri uyu mwaka bawutangura ari basha ko n'umwaka mushasha turafite ijuru risha kuba ivyaremwe bisha Yerusalemu nsha izogeramwo n'abantu basha urakoze ndagushimiye kuri Imana nziza none turasenga abantu bakeneye amavuta mu izina rya Yesu Kristo amavuta atuma banyerera muri kino gihe ibihe ntibibagumye ariko dusavye amavuta atuma banyerera mu izina rya Yesu Kristo amavuta 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 atuma baterama amavuta mu izina rya Yesu Kristo hari abantu mana bumye mu izina rya Yesu amavuta afise ikimazi umuduga kugira ngo ugende neza ukeneye amavuta amamoto n'amakinga akeneye amavuta natwe mu izina rya Yesu mu rugendo akeneye amavuta turagomba amavuta 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 Yerusalemu intumwa wazihaye amavuta wa mugore umufakazi Elisa moje ngo mbega ufise iki ngo ufise ugwavya kwa mavuta amavuta 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 suka amavuta mu maririmbyi suka amavuta abasenzi bagira amavuta mu izina rya Yesu amavuta 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 uyu mwaka dukeneye amavuta turase kuba abanyedini turagomba abantu tuba bambaye amavuta 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 tubone kwaka tubone kwaka tubone kwaka ijuru risiga abana amavuta mu izina rya Yesu amavuta atume banonoka urakoze ndagushimiye amavuta 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 mwakoze Imana amavuta mu izina rya Yesu mu makorari abarongozi amakorari amavuta mu izina rya Yesu urakoze Mana turanse gukora muri kamenyere ariko turagomba gukoreshwa nayo mavuta mu maso amavuta y'ijuru amaboko abiko amavuta amavuta y'Imana urakoze ndagushimiye kuri Imana kandi kubahaye amavuta babone kwaka urakoze kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Kristo Yesu amen esichompa nazorangiza amahoro esichompa nka musure wibaza vyanyu mu rugendo rwanje nazorangiza amahoro esichompa ngazorangizama esichoma ukarangiza amahoro esichoma tukarangiza amahoro mu rugendo rwacu tukarangiza amahoro esichoma rangiza mahoro esichoma ngazorangiza ndakwifuje kuzorangiza amahoro mwene data zorangiza amahoro muruge kuko urugendo ruragoye ariko barangiza nabi muri iki gihe n'umubabaro esichoma nazorangizama abafise ibibazo vy'indwara kuko mu bibazo vy'indwara navyo nyene biri muri bimwe bibuza amahoro ugasanga umuntu eka arihebuye ageze kure wewe ugwaye cyangwa ugwaje uvise uri mu bitaro
cyangwa ari ku musego muhira, haguruka ku bwawe cyangwa ku bw'uyo wundi. Yesu agomba akugirire neza. Yesu Kristo agomba abagirire neza. Abagwayi haguruka. Mwarimu Pascal, kaze usengera abagwayi. Kaze usengera abagwayi. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ku ijambo rihesha ubugingo. Sohoye ijambo ryawe abantu barahembuka mu buryo bw'imitima. Sohoye ijambo ryawe abantu barakira indwara z'imitima. Sohoye ijambo ryawe abantu baraba bazima. Usohoye ijambo ryawe amagufa yumye araba abantu. Usohoye ijambo ryawe abantu bose barahaga. None ijambo ryawe n'umuti uvura indwara z'imitima kandi rigakiza indwara z'imibiri. Aba barahagaze bizeye ijambo ryawe, natwe turambuye ibiganza byacu kuri bo, dufata mpiri ibishizwe hejuru kugwanya izina ryawe. Dufata mpiri ububasha bwose bw'umwijima. Dufata mpiri ibihagurutswa kugwanya abana b'Imana. Nabo barahagaze, natwe tubaramburiye kw'ibiganza muri ubwo butatu butagatifu ngo indwara zisohoke muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo turakankamiye ururyi ruri mu mibiri yabo. Mu izina rya Yesu Kristo turafasha mpiri ukwishira hejuru kw'abadayimoni. Turasavye ngo bakire indwara. Muriro wo mwijuru wongera ugendagende muri bo, ugendagende mu mara, ugendagende mu nda, ugendagende mu migongo, ugendagende mu mitsi, ugendagende mu misokoro. Abantu bakira indwara. Icubahiro kikugarukeko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami abahezagire. Imana ibaherezo ryiza. Tushimira Imana ku ijambo ryayo. Yesu Kristo nashimwe. Turakengurukiye Imana kuri iryo jambo ridusaba umuntu wese kwibaza iherezo ryiwe mu buzima kiriho, kuko byose niho bitunganirizwa. None rero dutanga amashikanwa. Perezwa ya mbere turaye kaze korale teramira ubugingo muririmbe. Umberezwa ya kabiri dukwiza ubutumwa turaye kaze korale rwaruka. Hanyuma ya korale ya perezwa y'ibikorwa bya hano tube maso baca baririmba. Kaze namwe muntu wese mu ibango ry'iwuje ryo kwegeranya amashikanwa ahagurukira igikorwa ciwe, natwe shengero dushikanira Imana. Kaze. Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Oh, twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye